Muri Kivu y'Epfo guverineri avuga ko FCM 23 itavuye mu mujyi wa Uvira nk'uko izi nyeshyamba zo zibitangaza. Selon nos renseignements, donc leurs troupes ku makuru dufise igice c'ingabo zabo cagumye mu gisagara ca Uvira. Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Jacques Porusi avuga ko ingabo z'umutwe wa FCM 23 zaba zitaravuye muri uyu mujyi nk'uko byatangajwe n'abahagarariye uyu mutwe. Ku cyumweru nibwo izi nyeshyamba zavuze ko zavanye muri Uvira icyo zita itsinda zari zarahasize ryo kureberera uko ibintu bigenda nyuma yo kwivana muri uwo mujyi zari zarafashe mu kwezi kwa 12. Ejo twavuganye n'umwe mu batuye Uvira ndetse n'umuvugizi wa M23 bombi bemeza ko M23 yahavuye ndetse ko ingabo za FARDC na Wazalendo zahagarutse. Mukanya navuganye na guverineri Porusi ku murongo wa telefone atubwira uko we abona byifashe. Selon nos renseignements, donc leurs troupes ku makuru dufise igice c'ingabo zabo cagumye mu gisagara ca Uvira ariko hafise ibigwanisho mu ntumbero yo gutegura akajagari n'ubugizi bwa nabi. Hari ukunyuruza abantu, ubwicanyi no guhendahenda abanyagihugu b'abanyamulenge ngo bemere kujana nabo. Umukenyero wa kabiri AFCM 23 yerekeje mu misozi hanamiye igisagara ca Uvira nka Katongo, Kagongo no kuri Makobola ya mbere n'iya kabiri. Womenya ko igisagara ca Uvira co kimwe n'ica Bujumbura biri mu kiyaya mu kabande bigahanamirirwa n'imisozi. Rero ibirwanisho vyabo birafoye birabishwa ku gisagara ca Uvira. Et donc leurs armes sont pointées sur le centre-ville d'Uvira. Uwundi mukenyuro nuko bateye berekeza mu turere twa Sange, Luberizi n'Ikiliba. Ni nko ku birometero 15 canke 20 vya Uvira. Ni mu gihe amasezerano aherutse gushirwa ku mukono i Doha ni Washington yasaba ko uwo muhari uva mu karere ka Uvira atagisabwe ugasubira ku birindiro vy'imbere ya Doha ku birometero 70. Ces positions sont localisées à 70 km. Nese guverineri mwe mwasubiye Uvira ibimbibaje kubera ko ibaruwe yo ku itariki 18 ku kwezi kwa mbere 2026 umwandikiye abanyagihugu bigaragara ko yandikiwe i Bujumbura. Muri Bujumbura cyangwa muri Uvira? Je suis à Baraka pour le moment. Baraka c'est la troisième ville. Ndi Baraka. Baraka ni gisagara ca gatatu co muri Kivu y'Epfo. Ego nivyo mu misi heze nari mu Burundi ariko ubu ndi Baraka. Au Burundi il y a pas longtemps mais je suis à Baraka. Niba muri Baraka ntibisa nkaho abaturage ba Uvira mwe bataye bonyene? L'administration est là-bas. L'administration est là-bas. C'est tout un processus. Oya, intwaro ni yiri. Intwaro ni hiri. Birasaba kanya. Bavuye hirya y'ejo. Ntiwibaze ko bukeye ariho tuba turi. Bisaba ko inzego zacu z'umutekano zitonda zigakenguza neza. Nizaheza gukenguza tuzokwitunganya. Ariko igice c'intwaro niho kiri. Pour une partie de l'administration publique est déjà sur place. Mujyi wa Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ku nshuro ya kabiri umutwe w'inyeshyamba FCM 23 wavuze ko wavuyeyo burundu. Uwo mutwe wari wafashe uyu mujyi mu kwezi kwa 12 hashize iminsi mike utangaza ko wahavuye. Ariko nk'uko wabyivugiye ngo wagumije itsinda ryawo rireberera uko ibintu bigenda. Ku cyumweru bivuga ko ingabo za FARDC na Wazalendo zahise zinjira mu mujyi. Mugenzi wacu Gildas Ihonda Impundu yavuganye n'umwe mu batuye muri uyu mujyi atangira amubaza niba ibyo ari byo. Kuva itariki 18 ngaho iwacu Uvira ntabahari bateye baja Sange, aho niho ushobora gusanga AFC M23. Ngaho Uvira ubu hari ingabo za leta FARDC n'abawazalendo n'abandi basirikare bitwa Ibu, nibo ubona ngaha Uvira. Subwa mbere bavuga ko bavuye muri ico gisagara. Ikibemeza ko bavuyeyo ni ikihe? Turabona ko bagiye kuko mu bibanza bikomakomeye bahoramwo ntabakihari. Aho ni nko ku kivuko ca Kalundu, kuri banki, ku gituro c'igipolisi siho bari. Ahandi ni nko ku kirimba c'umukuru w'igisagara siho bari. Nico gituma tuvuga ko AFC M23 yavuye muri Uvira. Urumva rero ubu aba FARDC na Wazalendo baraje bari ngaha. Kuva bashitse abantu bararyohewe gusubira kubona ingabo z'igihugu FARDC. Gusa kuva bashitse haguma havuga amasasu. Tuguma twumva barasa kuva FARDC na Wazalendo bashitse. Gushika n'uyu munsi turacumva amasasu.
muvuga ko mwumva amasasu ni bande barasa? Abawazalendo nibo bakora ivyo. Hari inkuru zivuga ko habaye gusahura mu gisagara, nivyo? Oui, on a pillé systématiquement nivyo harasahuwe mu bibanza vya leta n'ibigo leta ifisemo imitahe nko kuri meri, kuri auditora ya gisirikare no ku bindi biro nka DGI na DGM no ku hoteli yitwa Suzana y'umugwizatunga yitwa Mucepe naho harasahuwe. À l'hôtel Suzana. Ni bande basahura? Vous voyez que les pillages étaient en deux. Urabona ugusahura byabaye mu bice bibiri. Mu gice ca mbere AFC M23 barasahuye hafi ibintu byose mu gisagara. Haratwawe imodoka, harasahuwe n'ibintu by'agaciro. Ariko igice ca kabiri cyo gusahura cakozwe n'abawazalendo n'abanyagihugu. A été orchestré par les wazalendo et la population. Ubuzima bwa misi yose amasoko n'amashure birakora? Bon, jusqu'à présent les écoles on a amashure ntarugururwa. Ngira ngo niyo ubutegetsi bw'igihugu bwagaruka ngira abavyeyi bazojana abana kw'ishure. Aya masoko abantu baragenda, uruja n'uruza rurahari, imodoka za bajaji na moto ziragenda. Gusa igiteye umutima uhagaze nuko tuguma twumva amasasu avuga. Washaka kuja mu gisagara ukumva amasasu avuga. Ntibyumvikana igituma amasasu aguma avuga mu gihe AFC M23 atayikiri muri Uvira. Twavuganye n'umuvugizi wa M23 Oscar Barinda ntangira mubaza niba by'ukuri bahavuye. Yego ku munsi wa gatandatu twavuye muri Uvira uko twatangiye kuvamo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize 2025 uko twari twabisabwe n'umwe mu bahuza mu biganiro turimo idoha mu bahuza yarabidusabye turavuga tuti n'ubundi nta gahunda twari dufite kugera muri uyu mujyi yuko twaje gutabara abaturage byatangiye baje gutera abaturage muri Kamanyora umujyi twari twaragezemo mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize. So bwa mbere mutangaje ko mwavuye muri Uvira ubu noneho niki cyemeza ko mwahavuye burundu? Kibyemeza nuko ubugenzuzi bugende burebe. Ubu tuvugana ingabo zanyu zo ziri mu birometero bingahe uvuye Uvira? Izi ingabo zacu ziri ku rugendo, batangiye mu mujyi wa Uvira ziracyari ku rugendo ntabwo ziragera aho zigomba gukampinga. Hari ibyo mwari mwasabye ko byashyirwa mu ngiro harimo umutekano wa Uvira warindwa n'ingabo zitagize aho zegamiye. Ibyo mwasabye ubona biri gushyirwa mu ngiro byibura? Reka niyo mpamvu twibukije mu burire baruhwa ya ku itariki ya 12 z'uku kwezi twandikira uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni tubona nta gisubizo azanye noneho twandikira umunyamabanga mukuru we wenyine Antonio Guterres tumwandikira kuri tariki 15 z'uku kwezi kwa mbere tumubwira twe turagiye rero Uvira ngiyi mwohereze abantu ingabo za MONUSCO nizo ziri hafi zifite ubushobozi bwose bwo kugera muri uyu mujyi wa Uvira mu masaha make cyane. Bari hano Goma, bafite indege, bafite amamodoka, bafite amato, bafite ubushobozi bwose bwo kugira ngo bagere mu mujyi wa Uvira bawucungire nako manda yabo ibivuga no gucunga umutekano w'abaturage. Nubwo muvuga ko mwavuye muri Uvira ariko twirwana bisanzwe ikorana na M23 ikomeje kwigarurira uburere burimo .0 isa n'irembo rya Uvira ntabwo byaba bivuguruza ibyo muri kuvuga. Oya twebwe irembo twanyuzemo ni irembo ry'amajyaruguru ni kuvuga nord y'umujyi wa Uvira niho twinjiriyemo twinjira mu mujyi wa Uvira ni naho twasohokeye. Ariko byibura twirwaneho murakorana? Twirwaneho na abantu bahari abo mu misozi bari mu misozi hariyo n'abaturage bariyo turumva ntabwo twavuga ko abaturage b'abanyamurenge batari hejuru mu musozi ni wabo ni kuri gakondo yabo. Ko societe civile ivuga ko bamwe muri mwe mwagiye musahura batanga urugero mu mabiro n'amamodoka ya leta mwe mubivugaho iki? Byo no kubeshya babanze batangiye bavuga ngo ni ingunguru z'amavuta akora imihanda ariko barabyerekanye birahari byose birahari nta kintu na kimwe cyahavuye. Hanyuma subwo kuva muri Uvira kuri mwe bisobanuye iki mu magambo arambuye?
twaranditse tuti turashaka guha amahirwe yuzuye 100% ibiganiro bya Doha. Niyo mpamvu icyo twasabwa cyose ku cyerekeye na Uvira tuzagikora, yuko nta nubwo byari muri gahunda yacu. Twagezeyo mu rwego rw'ubutabazi bwo gutabara abaturage.